Bera hino arakina n'abasabuzi abe ni hawuje ukuri kihano none n'inshuti zawe zigutemberereye zishaka kuvugana na ubona ko ari abanzi iyo umaze gushika kubyishaka wewe nashitse kuki ibyo nshakanye bakinashitse ibyo rero tubyihoye yora cyagiye twari muri rya business yaravunitse yagize ikibazo arahinyagara gatoya ni mpamvu tutazananye ariko urazi yuko ijya diri twakoze ni diri ikomeye yasabye ko dukoresha ubwenge psychology kugira dushobore kuronka ujya muti tugushikanira ariko nawe turabona waciye nga urinumira wamaze gushika kubyishikako ntushaka kugira icyo tubwiye rero twe twashaka yuko kagahembo kacu kaduha kugira yura nawe ndamusimbane kwa muganga aho rero uraje ngaho wasama ngo mwarampaye umuti ngo warakoze umuti ukora iki umuti ukora iki uvura umugongo cyo kuri kingene meriwe n'abahubwo ahubwo mwarawongereje hamwe n'ivyo ndamwe mugo byo kuvunika naje naravunitse kandi kubera mwebe mwe muje kunzana agakobwa umengo ni simba rubebe honyene hajya nagize ndahejeje ngo niruke nzi ngo ndibzabagabo bazi kwiruka aranyirukako nkati korosi akatirindi nkati korosi akatirindi ndagwa naguye nk'inshuro zitanu ugira ngire ngaha ngeze ngaha muhira mbona ngako gasirutse ngaho uyu muntu ubu busigo buvahiye kuburyo je nanigo no kwiruka ndamusige nubari ngaha munze aze ngo simva hawandongoye nubari ngaha ari ndani murazi ibyago mwaneje mwebwe oya gusa nawe uri umuntu w'umugabo wiruka utahi wawe canke urabiye womukira mu gahinga wagira rece numuka nturugo wagira niruke njahe hatari muhiri wanje gusa sawa nimba bangaha anye jewe ibyo nta kibazo umva niwe wabyiyiciye niwe wirutse buke kuvyibuha sikosa ryanje niwe wabyibusha ubona ahubwo igihari umugongo wenda zikwashizemwo rimwe wararobetse warakize duha amahera tubandanye indi business weho nyene umugore wanje yangiriye ni nk'akabanga yangiriye kugira simaramare muri karizi aremera yinjira ngaha turabinuma uranyuma ariko rero nibivuze ko azoguma ngaha ahubwo mwiga imitwe yuko umukuranga ukuri mu mwamuzanye ni mwe muzi mwamukuye dukura nene nk'ubu wasanga ko baramurondera bazi ko yazimiye dukura umuntu yamaze kwinjira mu nzu ufise abagora babiri uraryohewe urumva suko uryoherwa ibyo mwashaka ndakubaza ikibazo babiri babandi bari bicengane twabagukuriye none umuntu ari mu nzu yamaze kwinjiza ibintu byiwe mu nzu wowe umusohora gute umvaye wa mugabo ayo majambo kura dedemba ukinya amafaranga ahi wanje kizire nta n'icumi nzoba kuko mwebwe uretse kibi mwankuriye nta ciza mwankuriye ahubwo mparuwe gatatu twamvire abere ndakuvire nga kandi we udufite amara we twarakuvuye kugira tumuzanuze nguvu twataye ariko abantu mushima gute jengera iki kabiri abere nukuri ko Imana henda senda bona nenoki akaputagi imimuza munyisikoroka gusa ngo murampa imiti dakora mwabiraramo ubwo ndawuhuye wa muguha Marezo rero iwaje ninga unaraza umugore karibu Marezo ngaha kure na ewe akagahene nako reka gucokoza iyo mpene gucokoza iyo mpene
iyo yaranze yimvye. iyi mpene ifise amabere nka Suzana neza neza. Suzana niwe yarafise amabere meza. Rero uyu niwe madame Marezo. Umubona gute? Madame wa Ikimetimeti. ikimetimeti. Urero niwe madame wanje wonga naho muzohurira hantu umenya ati urya ni madame wa Mayeri agize n'ikibazo umenya ati urya ni madame. Urabona babandi bavuga ngo barongoye aba diaspora ko taco bandushike ebana general nkene bebe nkiyi. Rero ndiro mu migambi yo kumudugana ruguru nje kumwereka mama wanje amubone na bwa buhungu bwa ya ruguru ndabwereke yuko jewe ntari imbwa nazanye umuntu nyamuntu. Uyo ni madame wawe. Madame kipenzi Mabana mu nzu. Wamfasha tukavugana gato. Ntango none wereka abanza ateka icyayi ugenda unyomwe. Oya tuvugane kwanza icyayi mu nyuma. Twavuganye. Mada burategura icyayi turagituma icyayi na Marezo uno mugenzi wa sinari nakubwiye n'umugenzi wanje twarakuranye ngaha muri quartier. Hari ibintu amadiri menshi tuba turiko turakorana. Rero sinari kureka kugupresenta. Rero ubu nezo uzoshobora kumubona wabwiye kurondera umucanwa cyangwa ugize nte naho cyo ikibazo cy'amahera ntahari uzomusaba. Tuvugane. Reka tuvugane. Reka tuvugane. Marezo tuvugane. Nibiki kumenya ngo uti urabuza amahoro Ujyana umugore wawe. asha madame wanje ni myiza Wamukuye iwabo ari nkumi cyangwa Mugandindire muga. kurindi habaye Mugandindire. Ngenda gusena imisozi wetwa matujana. Cyane ngiye mu by'akazi ngahiye. Bagaba mama je hari ikintu ushaka kukubarira. Ngaho mbarira ningoga basingende. Je umugore wawe hari ikintu twavuganye ariko ntiyashoboye kuntahura. Jewe rero nshaka tukiganira. Ni ikintu nyabaki. Mbarira numve ko ari cyo nshobora. Je urabona maze iminsi hano kandi wowe urazi ibyo wankoreye. Ubu rero ikintu jewe nariko ndamusaba. Nashaka ko twogabura iminsi. Iminsi ushatse kuvuga iki mugabura iminsi nyabaki? Muga ntushaka kuntegera wewe. Dudura tomora. Mugabura kuntegera. iminsi ushatse kuvuga ibiki? Jewe ndabona nawe uhavumera nk'umugore wawe ntushaka kuntegera. Ico ndiko ndakubarira niki? Jewe nshaka ko uyu munsi nimburaye ko umugore wawe nanje bukeye urari wanje. Ega we nkuru umugore wiwanje. Ntubona uba ngaha mugabo nk'umugore wiwanje. Gute norarana na madamu wundi bukeye nkaza kurari wawe. Nimba bijya byarashitse ntibisubiye kujina kurongoye. Nk'umugore wiwanje byo ntibibaho. Uti rero wewe ntuzi ibyo wakoze. Ibyo wewe wankoreye wewe uri kuravyirengagiza wewe. Ndabizi ngo ntibisubiye kuri umugore wiwanje wowe uri ngaha. Tekana nacubuze urajya ukaryama sivyo twakozanye ngaho kugira ngo ntagire icubura sivyo ntibinasarishe mugo ntibisubiye ko aciye umugore wanje kandi uravye neza ntacubura ngaha. Uti rero jewe nzokwama hano buri joro ryose ndabumva mugira ivyo mugira ariko jewe uzi ivyo wankoreye. Umviriza rero mugabo jewe nimba mudashobora kunkorera ivyo jewe ndiko ndabasaba ntacyo nanje ndazi ico ngiye gukora. None wowe ushaka kuba umugore wanje ku nguvu bigi byarashitse ariko nagaciyemwe ntibisigura guca umugore wanje. Ati ngwiki agaciyemwe bijya wankoze jewe ubu simba ndi umwana nk'abandi. Ibi rero wangize sawa nimba wanse kuvyemera reka ndakwereke ndigendeye ndazi murondondera ndigiri umva wa mwana nibiki jewe ndigendeye ivyo ndababariye muranse kuvyumviriza yaba wewe yaba n'umugore wawe muranse kuvyumviriza. Umva ndakubwira itonde genza make wewe buragumye ngaha ntusarishe sibyo hama je ndagiye ninza kugaruka ndavuga na madamu hama turabico gukora ariko apana vuga ngo uragiye sibyo. Sinibaze ko mikuba murampenda. Oya sindakubesha turaza kuvugana madamu ejo nzokubwira basi nzoguhinyisha. Nanje ndabarindiriye hinge ndindire.
sawa ndarindiriye. abagore babiri je namukuye iwabo yarantwaye niwe barampresenta cyangwa musaba ko twibane ati mariage mu nyuma we ngo tube turaja kubana ubu twiko turategura mariage bibibi none we mu kurongora ugenda transite cyangwa urabaza none mari warabagije hoho ko atigeze no kujya ku mugabo warabagije basobaza n'amakuru yiura yatohoza waricaye urabaza none Marezo nk'ubu buzima turimo urose umugore akwemerera ko mubana ubwo burya ngo kwirigura ca hirya nino atani inkwana gusavya akakubwira ati ngo tuje kwibanira ari umugore mwiza nk'urya wo kwirigura cirya nino nagira uvuga ati ahubwo wativye ngo tugende muhungu narinzi yuko utagiye kuruhira ku musozi kumbugiye kubandanyiriza uruhira ku musozi nenzi kuri kurondera iterambere kumbura kurondera iteranyuma urya n'umugore w'umuntu wumva yimuye umugabo yavuye ku mugabo wa mbere aja ku mugabo wa kabiri ariko aradeplasa uko avuye kuri wewe nazoja ku wa gatatu muri make we hakubitanguriro ubaye iherezo none ari ku mugabo yamubwiye ko ryari ko jiwe yambwiye ko ari inkumi nyene kandi naje nkavyibonera ubundi bavuga yuko umugabo ari we yemerewe kugira abagore babiri ubu rero urya mugore ni we yemerewe kugira abagabo babiri none ko genda muziza hanga uko ndamusanga wumva uwo wundi mugabo bahurira afise umugabo afise amahera uwo mugabo yaheruka kumwirukana baheruka gushwana kandi yirirwa musaba imbabazi amwiruka inyuma agira iki uwo mugore asaba imbabazi uriya mugabo cyangwa umugabo asaba imbabazi uwo mugabo ni wasaba imbabazi uyu mugore ni wasaba imbabazi umugabo nanyene mu nyuma agashaka kwihinguza nawe nyene ngazisabe muri make barakundanye wewe ngaha ni nkaho umuhaye indaro umwanya n'umwanya ashobora kugenda atanagusigiye naka kazokwitiye umviriza rero ntavyo gutiba ngaha nimbi vyuvuga rukuri ururimi gwumwe ukamyifyufyo tugende unyereka uwo mugabo je ndamwibonere ndamwibarize n'ibibazo numve ko ari umugabo wiwe bitari ivyo urazi ko duswaganya tuzinanye nanje gwenda kwereke kuri ururimi gwumwe rudakamyifyufyo gusa n'ikivuguto covamo je ndamukwereka ariko ndinze njeje mu bintu nkibi iba ari projet banje sinubutsuka abagore iba ari projet yagute ujya hajya ubitsa umugambi mu ntusaba amahera kuko je nta mahera mfitse nta mahera agenda gusabye kuko uwo tugiye kuraba niwe afise amahera ko gusumba rero shaka umfashe tugishikayo dukora umugambi kuri uyu mugore tumukuremo amahera ujya mugabo reka tugende icambere twanzitore uwo mugabo hame ivy'umugambi turafyiga mu nyuma cyari tugende turafyiga mwibarabara tindi comprendre je te comprends ya tugende rero ndakwereka umugambi dukora tugende nene twagendanye kuva kera ngomba ndakubaza ikintu kandi ubwiza ukuri ntumbeshe anje n'umugenzi wawe mwarakuranye n'ubu n'umugenzi wawe ndabizi nta misi ibiri hera nkumva ngo yaje gukuramutsa muri he mwagiye gutembera ndaguma ndakubaza anje ndamuteye inda ndakwinginze umbwize ukuri ariko je sinzi sinumva aho ivyo bintu bihuriye kuba akunda muhira bisigura ko je camenya amabanga yiwe yose nene ndagucisha kuri uzi hirya mbwize ukuri kuko ndazi kubizi uravyumva ariko keve uribaza ko nagwisha ibintu nk'ivyo ndabizi iyo mba nzo yimutenda ari kuri ndakure kuvuga amajambo yose impamvu rero ntabikubwiye nuko ntamuzi kandi ndamumenye naho sinurika kuza kubikubwira nene ubu urerengagije kandi ubu nziye kumuzi kandi nzi yuko abakobwa iyo barabagenzi nta kintu bahishanya ndabizi ko atakintu bahishanya nawe urabizi ariko uri kuranga kubimbarira ahubwo ko kuntu nyene wumva ko atakintu duhishanya nanje niko biko birantangaza ingene ashobora kumbwira ibintu byose ntambira umuntu yamuteye nyene uko nawe vyagucanze niko nanje
biriko birancanga sinzi ngene twamadura tukaganira ariko ntambere umuntu wamutenda kandi naje murandabimubaza ariko navyo arigera mbiri nene ukwezi kweza rya kabiri kuri jewe n'umugenzi wawe yagiye mu ingeso mbi ntiwamuhanuye ariko urumva ntiwapfa umubasi uvuga ati ko vyanse kumva impanuro umuhaye reka ngende kwa musaza we ndamubwire ingeso ariko arageramo yaragiye mu ngeso mbi uramureka aja mu ngeso mbi nta n'impanuro amuhaye ariko n'ubu ndakubaza umuntu yamuteye inda kugira umumbarire uravyanse none je ntawe nzi iyo madamu uzi nari kuba namukubwiye kandi je n'ivyo bintu igihe bijamwe ntitwari kumwe ntigeze ambwira atsingiye muri ibi oya je naje uko nyine wamenye ko afise niko nanje nabimenye nene uko sikwasa rigira kabiri vyanke kumuhanura wampe no kumbwira umuntu yamuteye inda kumbure bimfashe kumenya uwamuteye inda nene it's okay urakoze reka tubandanye nta kundi yaragerageje kwe bazigene biryoshe reka umunsi nirirwa ngaha simva ngaha karakagwa wari yakagaye yari yakagerageje kwe arabizi kabisa ababe ndamutse nene bikiwe ahorore mbere umeze neza yo Ebi. reka Mm. nugwasira yo reka Aje. none nkawiwe n'ibiki nya ariko uyu mugabo w'ikinyota avuye he reka mutamu reka tukibagira kahise kuko ibibazo dufitaniye tubigumijemo nk'abantu b'abagabo tukaba tubaye nk'abagore aho ningora ndazi wewe nta ciza kikugendana wewe misi yose wewe uro kumva urugaho ndazi n'ibibazo uzanye wanashima rero no munsi nta bibazo ndanakuzaniye ariko ndakuzanira ibibazo biteranje n'ibindi bibazo uvuga ibibazo byinshi birenze bingana sishobora kuzana ikibazo kimwe mu maso yawe n'umunsi wowe byabaye umurengera ariko nuko byabaye umurengera bibi nawe nyine aranabitahura nene gute umuntu w'umugabo ahinduka ibibazo rega mu isanzwe we niwe bibazo kuko misi yose unzanira ibibazo gusa biba byatejwe nawe ngaho dedemba numve basi ibindi tureke ibintu by'amajyana tabibara batwe none bibi uyu mugabo uyu misi yose anzanira ibibazo nama mu ngorane kubera uyu oya mutama niyo mpamvu yanakutse amenyo kuko umuntu w'ibibazo bitagira uko bingana kuko nayo bazo nayamara erega ikibazo mu byikoreza jewe nanje ntari Yesu none babikwikoreje ku menyo ko amenyo ari yakuka sawa reka ndabiguture rero reka ndabiguture bimva ko bihere urabona uyu mushinga ntaye ngaha bibi umva ntahure neza umve ko ndi umuntu mubi ndakumva urabyumva uyu mushinga ntaye yakoze icida mu rundi nta kibi kibi yafashe atora umupfasoni w'uyu mugabo uyu mugabo yafashe ashwimira umugore hanze ntagira iyaja ntagira iyapfa aramutora amushyira mu nzu Abeli iyo nzu irarihwa iyo nzu tumuhaye indaro arajya arafungura ajyama ku bintu byaguzwe amafaranga nawe n'umuntu ararushe rege namubwiye ati uwateye ibibazo arahari reka tumushikire agira icyo afashije Abeli nimba udashaka izindi ngorane zujya mugore emera uyu mugore uriho amahera y'inzu yo kumupangira urabyumva azararonka amahera y'inzu aronke rasi yo kumufungurira kugira umugore ntasubiraga gusange muri rujya rugo rwe uratwera kugira amahoro uba ufise amahoro mu rugo rwawe n'umutekano ntangere mvuze nabi gabi ndakumvise neza mu bisanzwe umugore wanje ubu n'umugore wuyu ushaka ndamufashe kumumutungira nivyo ntahuza neza ndamufashe kumumutungira yagiye gutwara umugore wanje atabizi apana vya bindi umuntu akora iciyitsa ngo mumyiture nabi ndabizi ko ivyo bibaho bibi wewe uriwo ngaha ku mutumba turakuzi wese kuri inara bibonye ngaha wewe ntuzi neza ko uyu mugabo ari umuhehesi yirukanye umugore umviriza rero Abeli tugende neza jewe umugore wawe twahuye mw'ijoro arambwira ati yamara mugabo jewe ndiko ndaturatura singira iyonja umugabo yanjwimuye yanyomoye nk'imbwa yahukanye ndavuga ati jewe ndi umuntu hari akazu mfise kari hampande ya kiwanje ndamubwira ati hari akazu mfise ntacyo gakura kubera umupanga yaheruka kuvayo ndamubwira ati wewe ingukabemwo
arambwira ati ko je nta mahera mfise gusa nzoherondera bukebuke rero jewe nari narambiwe mvuga ati ngoma ndamwirukane uyu Marezo acarashika arambwira ati yamara nubwo ugomba umwirukane nashinze antene mu rugi wiwe uyu arafise umuntu nzi yo murihira mahera ingo tugende kuyo muntu tumusaba ayo mahera tumve ko yuyadu indya yagivye wanje kuko ni arafise ivyarya okay mu majambo make musabiki amafaranga yani mu ncamake urya ntabayeho kubera ibitabayeho kubera amafaranga rero wewe nk'umuntu w'umugabo isope ukugirire upunguza ingorane mu rugi wawe kuko niyamwirukana acaje wawe umva renda bagire mu abagabo nyihenze je suko numeze kandi imisi yose wewe ibibazo bidahera buri munsi unzanira ibibazo none n'uburagarutse ngo umugore wawe ngo ari kanaka ngo zana amahera erega nta n'icumi muronka ngaha ahubwo n'inzoga yani ntuzo no gukora oya inzoga ntabwo wese kumuzana ahubwo kubaza ukatubaza ati ayo mahera nangahe yakoze gute eta yere mumva imbe mureke kumbihiriza inzoga twagukoreye icyiza nawe ugomba twituri inabi uramenya iyo ujana Tujya ntibindaba. Tujya ntibindaba. Ndakubwira akantu kamwe. Mbase no gukorako. Sawa. Ariko ndakubwira akantu kamwe. Wewe ubwo n'ubucumbe. Uri kucucumbe wewe. Hari umuntu. Reka kwanika. Ubwo buvyibu ufise buzongana nanje. Akotsi kagafumbira mu nzu yawe. Uzotahura neza. Gaca mu mazuru no mu kanwa. Reha ucira imigani. Mumbihiriza inzoga. Urakagana mu mwonga. Wewe tugukoreye cyiza nawe twituri nabi. Ede nurugaburo wadinubwira n'indero. Ntabwo afise. Yanwa gusa. Nawe bikurura. Urumva? Umugore wawe namuhaye indaro. Nibaza ngo azompa amafaranga. None uranyirukanye nk'imbwa mu bantu. Genda umenye ikintu kihari. Ni uzyo mwahuriye mvimbere genda umenye ujana. Ni uzyo mwahuriye. Sawa. Ni uzyo mwahuriye. Gusa nimero yanjye uzoyisaba mbere. Abantu bazi kubisha inzoga kuri. Umuntu yiteramiye yemerewe neza afise icyuma gikwiye. Inwa baratongera n'iyindi. Uri ingo. Kuri kusora gutya habaye iki nibiki? Akasi ubugaga ntigasubira ikuzimu kandi biriborekeza. Ivyo navyo nibiki gashe? Ivyo navyo nibiki? Habaye iki? Kumbe kuba mwiza ntibibuza ko umuntu abigihe. Kubera? Kubera ikibazo kiri. Wewe wambwiye gute? Cyane ubusi ndiko ndagutahura habaye iki we wabaye? Niki kibaye ubunyene muno mwanya? Tuhura mwibarabara tuvugana ko tuje kubana twavuganye iki? Wambwiye ko wewe uri iki? None ivyo navyo biko biraza gute? Je nubusi mbarira nikiye kibazo cyahabaye hanyuma ndagusigurira pana kuzunkwega nk'imene ngaho. Ibi nibiki vyatanguye. Umviriza ntavyo gusigura. Nuwarongoreye inabuka mu kuzimu vyaramenyekanye. Ubu rero nawe ivyawe vyagiye habona. Ivyanje ibiki? Ko wigirisha Abeli we ntawuzi. Abeli ntawuzi. Yakugize iki? Yakugize iki? Sawa umviriza rero tugende neza. Abeli urazi ko ari umugabo wawe mwahukanye. Ivyo namaze kubimenya. Ikintu gisigaye jewe nta byinshi tuvugana. Urazi ko bwa mbere twagiye kwa muganga gupimisha inda tumaze indwi zibiri tubana umbwira ko wiyungenze. Tugiye gupimisha inda dusanye maza amezi abiri. None nimba utaruvuye kundi mugabo iyo nda yari imaze amezi abiri none uhonga imaza atatu. Iyo nda yaciva mu ndwi zibiri. Uri bikira Mariya wewe. Tubana warayimbonanya gute? Ivyo ninde yabikubwiye? Muganga yakubwiye gute? Ubu nyene niho uri kuraza uzana ibyo bindi bintu je ntazi niyo uri kurabikora. Dufate ko ari ya projet nateye mu ndwi. Rero dusigaye twubakira ku mabwire y'abantu. Ko je tugenda kubakana twaje turi babiri. Twagiye inama turi babiri. Byo twafundika byose twari babiri. Wa wundi muntu aje kuguhindura wewe. Uri kuraza kuba nkingwe nkuku. Ibintu ntarinde nakuzigako. Kubera iki? Laisse-moi. Ndabizi ko abagore muri inzoka ntushatse kwicisha bugufi je ngo nkomfirime numve yuko watakosoribwa ikintu kihari mvuye kwa Abel umugabo wawe yamaze kumbwira byose ko mwari mubana hama mugapfa ivyo mupfa wewe ukomoka ukagenda rero nanje sinshobora gutunga umugore avuye ku wundi mugabo kuko si transfer y'amahera turiko turahana
ikintu kihari ku mahoro menshi ntarirwa ndavuga byinshi kuko numva wabaye ikinani ntushaka kunyumva fata inzira ugende iyi saha nawe mwenye hageze kunyirukana hageze kunyirukana ushire mu barabara sigisabo ni itegeko ntaho fise nja ni wowe umugabo wanje fise ukeneye naho ko ngenda mve muri ino nzu ubundi umugore yahukanye ajana n'ivyiwe vyose rero mu gihe uzi neza ko je nawe warambiwe ko mba hano turagenda tujanye nawe ndakuja niyo ngenda apana kuvuga ngo ndagenda njahe ko namaze kuguhitamo amatwi y'impene yumva babuye ubu mwanya nkiriko ndavuga neza nitonze nturambona ndavuga nti mada uragenda cyane ntugenda aho fise nje ko nashitse erega nta nkinamico turimo sama yagwa sawa shakoshi yawe sintu wavuze ko ushaka kwimukana ivyawe byose fata 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 aka kabido si wakaguze he fata turafata kubera ibyo byose uri kurabigira mbabara basi akagatebe subiramo basivye reka mubisubiramwo nande nukuri ndakwinginze mbabara iyo midobanguro waje kumpa bari baratobanze je niyunza nifata ibi nivyo vyiwawe wazanye ngaha urumva nivyo ukura ngaha okay andetwa genda Oliva marche okay sawa ntumbwira ko ntware byo fise byose ngo nawe ngenda ndakuraga twakumwo cyane ndakubagira ibisiga cyane ndakubagira ibisiga urabona mugenda mwangara nka gahini nimwe bafite mupfa mwangara nka gahini muza guteza ibibazo abantu jewe shaje suko ugenda urondera abandi wihwabira ngo uri inkumi naho uri ndangare ururuzi rwa muzazi amabuye yose n'imisenyi vuye hariya muri rirara camwe nakwereka